Naona ingia mnani kwa demu wangu mimi acha mkuachie naye tu naona wewe unakuja unani kuingiza maneno mengi sana. Wewe ashiri wangu mimi hata ila sitaki kupatana wewe. Wewe utaonana basi. Kwanza hela yangu kisha wende. Umaze kubona n'abahungu banga. Beshi cyane. Abanga. Ni nk'ibihumbi nka 2. Hello everybody, welcome again mwese mkunda Bujahit TV. As a classic kuri MyC, ngezina ryanje turakundana mwese murabizi ko tukundana sana. Behind the camera ni Scott Professional. Scott Professional, salute kuri wewe umaze kugira subscribe, like na share. Ariko kandi utarabikora gira faster. Bana, jewe mvuye ku kazi nari kumwe na Scott wanje. Twaciye ahantu amazing. Ndabona abantu bari muri kona muri kwe ahantu ndaze n'abantu bari mu biki bari kubakora ibiki vuga ati Bujahit nkuko mubiza stories zose usanga ngaho reka tubavumbure iri jambo kuvumbura murarimenyereye murabizi ariko rero tube tugira tubasange tumenye ko ivyo barimwo ivyo bariko barakora eka nibiriko birabandanya kuri bo kandi si bibi kuko igihugu cacu n'u Burundi twese turagikunda ifoke tumenya ingorane ziri mu bantu ibibahanza abantu na cyane ku bantu mu buzima bwo mu quartier ngena abantu babayeho as a classic rero kuri MyC nkurikira tubaraba abantu ariko Scott ndagusaba ikintu nitwashikayo ndagusaba ko kuzimitara hama tugende buke niko twabashikira kwagiye bana Scott wewe ngo kimya wow vipi boss Wewe vipi? Safi. Demu wangu hapa. Ni sawa? Biragenda? Muri mu biki boss? Tuko mstari yetu. Stare za nini? Demu wangu hapa. Sasa mbona demu mko mnafanya hapa? Tuko ambiance yetu hapa tunasikia raha tu. Ukisini Bujahit TV tumeona mko vitu hapa tukasema acha tuje kuongelesha kidogo. Sasa muumvikanye. Tuko mstari yetu tunasikiza. Muumvikanye sister. Yego tutavyumvikanye. None ngaha muri bimwe kinone kumenga ni dance. Oya nana kimwe tuko turaganira gusa bisanzwe. Boss. Unajisikia? Mimi najisikia go fresh tu hapa niko nyumbani tu hapa. Scott nkuko rero mubibona twasanze bari mu bintu jewe ntamenye ariko boss ngaho boss washavu mimi nasika sasa jona tuangukia ambiance yetu lakini mbona barabara kwa nini mshinda kuchukua chumba asikumba tuna uwezo kuchukua chumba tunaamua tu kufanya tu ambiance yetu hapa tu okay sawa ni fresh je nagira tuvugane gato haraka nagasha tuvugane gato sister ni sawa yego twande nitwa kwizera imana Jose Jose ni Bujahit TV twabonye muri ngaha ariko nibaze ko kuvugana nawe atari bibi naho tubasanze muri mu by'iwanyu mutwihanganira urabona twico tujeje no kuraba ubuzima bw'abantu ko babayeho no gushaka kumenya ibibahanze sivyo none yego none mwe mumvikanya ngaha tumvikanye 5,000 5,000 none kwibarabara vraiment none bozo we 5 vraiment kashumuza mudemo kwibarabara none ngiye gute no sinafisa mara chambre none kubera kiza utafashe chambre none afashe chambre kubera ndafisa mara kumuha uja mugore gusa nyene yagera ambwira ndamufashe ko bise 5 byonyene nanjye nkamunasishwa kumufasha iki turyamane tugire tandamuhekamo none ngamwe ni 5 musanze kamwe ni 5 yego kubera kino mutagiye mu cyumba namwe afise ayo yonyene 5 kandi nawe nyene ntegeza kumuha mo sengisa ngo yibajaje hari bajaje sengisa raba sinzi rero boss niko bamubwiye je namubonye gusa kubarabara ndamugana ndashaka kuplisi imwe gusa sinafite amara chambre gusa ariko rero umenga none mu byo mumvikanye ko muzakoresha prudence kuko ata prudence ngaho ingwara rinda murazi ko bigora oya turazinanye ko dukomeye nana kimwe murazinanye yego muzinanye gute nubwa kanga nubwa kabiri boss nubwa kabiri ni mushiri wanje n'umushiri wa kwambwiye ko musanze mwiyaraba ndamusenga je uyu wanje ni mushiri wanje kwambwiye ko ari umukunzi wawe kuri utamutwaye wawe just ndafise anje kumutwara none uvuze uraramwibaraba je ngime kubarabara
urabibara baragute kandi umuzane ngaha none urarahe uno munsi urarahe umusi jo yandi kugenda ngema mu kabari uraramwe mu kabari none ikugira ugende none ibi kandi tuvugana Naona naingia mnani kwa demu wangu mimi acha nikuachie naye tu naona wewe unakuja unani kuingiza maneno mengi sana. Wewe ashiru wangu mimi hata ile sitaki kupatana na wewe. Wewe utaonana basi. Kwanza hela yangu kisha uende. Nipatie kwanza hela yangu. Bro, ndira kwanza ndira kwanza. Wewe kugenda utamuhama hela hiyo. Wewe utaona sasa kuja watu wanatuabishia mastare yetu. Watu nini? Wewe waache. Utaonana mimi naenda. Wapi? Sister mureke basi agende je tuvugane. Oya, nagena mama yanjye kwa twe twayejeje. Asiyo Ebana ntacyo mwihanganire ndazi ujya nitwahiza kuyagashe mushamubonana. Sisa kumubona kandi. Nta ngorane murabonana nta ngorane. None sister nashaka kubaza. None wowe kubera iki wemeye ko kuzana ngambara abantu? Ndio niko kazi kanje nayo kugira gute je. Witwande. Mahera Jose. Jose Kwizera Imana Joseline. Kwizera Imana. None nta nisoni wumva ngaha mwibarabara nibigutera nisoni Jose? Isoni giki kana ngiyo kazi kanje nako nobona nogira na maisha afisa amashanje nayo kurondera nyene mwibarabara. Yego. None Jose ko wambaye ipantaro none mwari kwigenza. Igejeje ngani nakwenda shika ku mavi. Tubavumbuye mushamura mushura yambara ni. Yambara ningoga bwanye mumbone ndi gusa. None urafise abavyeyi? Nabavyeyi mfise bafise abavyeyi ibyo bintu sinayi kubikora. Nabavyeyi ufise? Oya. Papa na mama nabo ufise? Barapfuye. Kuva mu ntari yakayanze. Umaze imyaka ingahe ukora kano kazi? Imyaka 5. Yego. None muri imyaka 5 umaze kubona n'abahungu bangahe? Beshi cyane. Yego. Abanga? Ni nk'ibihumbi nka 2. Mana ye, ibihumbi 2. Yego. Umva urabimenyereye? Naramaze kubimenyera. Ufise imyaka ingahe? Ndafise imyaka 25. Imyaka 25. Umaze akazi ugakoze imyaka 5. Umva wagatanga ufise imyaka 20. Yego. Warize? Oya sinize. Wahere mu wakanga? Shuri make nahere mu wa 6. Yego. Mu wa 6? None wahevye amashuri kubera iki? Nahevye kubera abavyeyi bapfuye na sinaye kuronkundihira amashuri ndahitamo kumanuka Bujumbura kwironderera. None nk'umuntu ashaka kugufasha uve muri akazi wobiheba? Ego nobiheba. Noronka umutahe nkaronkuze rampangira inzu. Hari umugenzi wawe umwe tugeze kuvugana nawe arambwira ati jewe vraiment nivyo nobiheba. None kuki mukunda kutubwira ati mwobiheba ariko umuntu abashaka kubafasha yobafasha nkawe umuntu ashaka gufasha kuri ubihebe we gufasha nkoma y'ibihumbi 500 canke 700 ndashobora guca nipangira inzu nkaca ndondera ahantu mpanga nkarangura nk'ibirato imiceri ibintu nyene mbona bakinera ngaha mu quartier wacu. Okay, sawa rero wewe reka ndagushimire cyane ariko nibaze yuko ibiri kurakora ngambira barasivyiza urondera undi munsi ahantu mu cyumba be uribuka gukoresha akakingirizo ego wemeye kugakoresha ndakama gakoresha naho jatagakoresheje mbona nibisanzwe nubundi nabamaze kubaho nabi. Mbe ibiyorera mutwe umwa we nibi? Yayo mutwe ndankuru umugi ndankutabi. Ariko bikenewe yuko biheba ntiho biheba. Byose no biheba noronka maisha byose no biheba kubera nibyo byose ndabikoreshwa n'ubuzima bubi. Jewe reka intervenir hera turashaka kubona nanda guhe n'agafanta gatonya kugira ubandanye ubuzima sivyo none ushuja uruhuke kuko ibiri mu sivyiza. Ego bukoze sinosubira mu munsi no cabanda hagenda kuruhuka ibyo rusa kuvyibaze cyo canke hirya yejo. Ejo uzosubira kandi? None no baho gute. Okay, witwa Jose? Okay, ubaye. Bamubuyenzi ku gicumi. Ugushaka rero gusanga hari. Yego. Okay sawa. Jose je rero reka kwanza ndagusavye imbabarire kuvyo twagusanzemwe ariko navyo ntivyari byiza. None urabishimye? Oya ndabishimye ni kwera ubuzima nyene urazi nk'umuntu woronka umuntu aza kuguhumba 5 ubona ati harimo irasiyo ngo ubihebe utegereza kuyatora hakujana nawo nyene ugati tugenda ahantu heza ntagire abapolisi badusangaho canke ababandi ngo batwake. Uramaze gufunga? Ego baramaze kufata mwibarabara baramfunga. Ukunyene? Ego. None nubona rero ko bikeneye yuko biheba gama? Ego noronka ubuzima nabwiye noronka mu mutahe akampangirira. Ibihumbi 200 byo gukwira?
nawe uwo mu 500 canke mu 700 yego niyo nobona yonkwira. Sawa rero wewe peace we ndazi neza yuko Imana igiye kugufasha kandi mbeheruka mu rusengero rya araheze imyaka myinshi vraiment. Nusenga? Oya. Wowe usenga muri dini? Idini nk'ubu je nta dini mfise biteye n'ibyo nkora yego nta dini mfise vraiment. Ariko wumvira ko uja mu dini? No. Nina nivyo wiyumvira? Aisha ndashaka kuja mu baporo. Je gusenga. Okay. Baporo. Okay, we rero peace. Hama ya bya bitanu we ndaza kwiyagwa nangora. Ego. Ushe wirira ushe kuruka sivyo none? Ego. Nkuko rero nkuko mubibona twari kumwe numwe mu bakobwa twamusanze ariko n'umuhungu ariko yatubabariye nkuko bibona behind the camera Yari Scott as a classic remix ariko yemwe je bazonkwega matama yanje ariko nabikoze kubugwa neza so behind the camera Yari Scott behind the camera Yari Scott ariko muvise yuko akoresha ibyarura mutwe aranywa bangi aranywa ibiki byose inzoga ariko avuga ati arashobora kubiheba niba byose twamusanzemwo ati kubw'ubuzima Bujahit hajya ni atari tuza kazi kenshi wa mugani wabaraho ariko je nibaza neza yuko nawe urukura turaba kino gikorwa kikuraba kugira tubane dufasha abashikacu bazoshiki ahantu heza as a classic kuri my see behind the camera is Scott so bye ciao gira subscribe like na share ndazi ko mukunda ibiganiro byacu muri benshi cyane subscribers mbana ko muri benshi cyane lokinene so bye sister je reka tugende sivyo yego ariko je tugiyandi je genda kwe gusaga fani je dutaha je ngishinja kuruhuka muhira nawe ushuja uruhuke sivyo none yego ubana n'abagenzi yego waje nande ngaha canke waje wenyene naje nuyo yanzanye ngaha yego umuhungu nyene yego undi musi nuzo wemera abangu abazana mwibarabara bana oya maya mahera je nana kimwe n'ibihebe no ndabihebe nanye taburyo fise okay je uburyo tuzaraza kuvugana turaza kurondera Bujahit ndazikukirana n'abantu benshi cyane bazogo uburyo bihebe sivyo no yego baba Imana ibishatse vraiment Imana ibishatse wow uremera Imana ari cyane komera je na sister si bye